turabaramukije kandi tubahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu vya minsi yose mwumviriza biciye ku buhinga ngurukanabumenyi. Katubakengurukire cane mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure. Tubahe ikaze kandi namwe nshuti banywanyi mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini, abari muri Afurika y'ubuseruko, eka namwe muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Turi kw'igenekerezo rya kane ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024, ni wa mwanya tubashitsako amakuru akomeye cane abavugwa hirya no hino mu bisata bitandukanye, aho dunashikira kuyavugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Eka ndagusabe kumanuka munsi y'iyi video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, niba utarabikora uraba hari akazogera naho nyene ufyondeko. Tubakengurukire cane abahejeje gufyonda sabone. Ingingo nkuru nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi katuzifatire ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Generale Prime Niyongabo asubiye kugaragara mu nyuma z'uko yarahejeje igihe kitari gitoya ari mu gacereri. Kuri ubu none ibintu akoze birateye ubwoba, arahejeje kwandikira ikete rikomeye cane ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka kugira bigira ico bikoze ku ngingo ziriko zifatwa n'umukuru w'igihugu, na cane cane ko wewe yakiriye ivyipfuzo vy'abasirikare bariko bararungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Ese Generale Prime Niyongabo yoba agiye kwisubirako ku ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agaca ayishigikira yo kubandanya kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, canke se n'ibindi bijanye n'ubutegetsi biri mw'iryo kete? Bamwe mu bihwezi vya politiki y'igihugu cacu c'Uburundi barabona ko hari ukutavuga rumwe mu butegetsi bwa Gitega ku bijanye n'ingingo y'agacamutwe umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yifatiye ubwiwe yo kubandanya kurungika abasirikare mu muriro mu ntambara iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Ni ibiki biri mw'iryo kete? Iryo kete rirahindura iki ku ngingo ziriko zifatwa muri Ntare Rushatsi? Uraza kuvyumviriza bikabuko mu nyuma z'uko mu yandi makuru ahejeje kudushikira nayo tuza kubashitsako. Ni amakuru ajanye n'ubwicanyi butagira izina, aho abantu bariko bicwa bagacibwa imitwe hirya no hino mu bice bitandukanye vy'igihugu. Ako karwi kariko kica abantu koba ari akahe? Ni mu nyuma z'uko mu ntara ya Cibitoke havugwa amakuru ateye ubwoba yaho umuntu w'umugabo yishwe agacibwa umutwe. Uwo yaciwe umutwe ninde? Ako karwi karakoreshwa nande? Bamwe bakabona ko hari abakomeye mu butegetsi baba binyegeje inyuma y'ubwo bwicanyi, na cane cane ko ababugizemwo uruhara batagaragazwa. Ni amakuru akomeye cane adushikira nayo tuza kubashitsako mu nyuma z'uko umutama Agathon Rwasa yahora arongoye umugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL akaza gukomborwa ku gushaka k'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho wavyipfuje igihe kitari gitoyi. Kuri ubu noneho abamushigikiye baramerewe nabi cane. Mwaka gatondo dushikiwe n'amakuru ateye ubwoba, umwe mu bahora bamukurikiye kuri ubu yararongoye umugambwe wa CNL muri komine Ntahangwa. Kuri ubu arapfunzwe mwigendereza mu gisagara ca Bujumbura, yafashwe ku mvo zikomeye cane. Nizihe mvo? Navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu umwanya ku mwanya. Kandi umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashobora kuvanwa ku butegetsi. Ni mu nyuma z'uko bamwe mu bihwezi vya politiki y'igihugu cacu c'Uburundi ngo babona yuko ivyo umukuru w'igihugu vyose avuga atana kimwe kija mu ngiro, bakanabona ko kandi hari akarwi ka bamwe mu bategetsi katipfuza ko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yabandanya kurongora igihugu, na cane cane ko ngo biboneka ko igihugu kiriko kiraja habi. Hari imigambi itegurwa umunsi ku munsi, amanama y'urutavanako arabirya nino mu mahoteri y'igisagara ca Bujumbura. Ayo manama aragizwe na bamwe mu bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ariga kuki? Navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma z'uko tuza kubashitsako amakuru akomeye cane ajanye na General de Police Guillaume Bunyoni mw'ibohero rya Gitega. Muri ibi biganiro vyacu kandi turaza kugaruka ku makuru akomeye cane avugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Twaravyiyemeje ko hari umurundi hose
tuzohashika, bityo rero turafise abasirikare batari bakeyi ku gataka ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni kw'izo mvo tuza kubashitsako amakuru akomeye cane ajanye n'urugamba. Vyifashe ute? Ko ku munsi w'ejo havugwaga amakuru akomeye cane kandi ateye ubwoba, kuri ubu noneho bivyutse ute? Navyo uraza kuvyumviriza. Wewe ico usabwa, manuka munsi y'ivideo uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uraca ubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka tudatevye tubashitseko amakuru avugwa mu bisata bitandukanye. Imbere yuko dushikira kuyo twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu, tuyatangurire mu ntara ya Cibitoke aho ubwicanyi bubandanya kongerekana. Kuri ubu ngubu amakuru akomeye cane dukura ku mumenyeshamakuru wacu akorera mw'ivyo bice, nayuko hirya no hino mu bice bitandukanye hariko haratorwa ibiziga. Ni mu nyuma z'uko abarimyi bo mu Rugombo ni mu ntara ya Cibitoke batoye ikiziga c'umuntu w'umugabo kitagira umutwe mu murima w'ibigazi mw'ishirahamwe ryahora ryitwa Rugofamu kuri uyu wa mbere hafi isaha 11 z'umuhingamo. Aho ni ku mutumba Gabiro Ruvyagira, ku birometero hafi 3 uvuye ku mugwa mukuru wa komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Ni uburaruko bushira uburengero bw'Uburundi. Abakoze ubwo bwicanyi ntibamenyekanye. Abanyagihugu begereye ico kibanza barasaba ko hoba amatohoza kuri ubwo bwicanyi. Ico kiziga c'uwo mugabo w'imyaka ishika 40 twababwiye ko catowe ku wa mbere mu mirima w'ibigazi hahora hakorera ishirahamwe Rugofamu, ni ku mutumba wa Gabiro Ruvyagira. Umutwe wari waciwe, ikiziga kikaba cari kirambaraye mu kidengeri c'amazi. Uwo yishwe yaramenyekanye ku bw'amasoko yacu mu gipolisi, yari umukozi wo ku munsi mu mirima, ariko abakoze ubwo bwicanyi bo gushika ubu ntibaramenyekana. Bamwe bakavuga ko iyo mirima ifise aho ihurira na bamwe mu bategetsi, ari nayo mpamvu baciye banyigeza amakuru y'ababa baragandaguye uwo, aho bivugwa ko yoba yarishwe n'abacungera iyo mirima. Abanyagihugu begereye ahatowe ico kiziga bikeka ko abararirizi b'ibigazi ko aribo bakoze ubwo bwicanyi, kuko ico kiziga catoye hafi yabo ariko batigeze batabaza intwaro canke igipolisi. Abo banyagihugu nyene bagasaba ko hoba amatohoza yimbitse kugira abakoze ubwo bwicanyi batorwe kandi bahanwe hisunzwe amategeko. Nayo amakuru duhabwa na musitanteri w'iyo komine agahumuriza abanyagihugu. Gilbert Manirakiza yatangaje ko igipolisi kiriko kirakora amatohoza, hamagarira abanyagihugu gukorana naco. Hagati aho nk'uko bimenyeshwa n'uwajejwe intwaro, ikiziga c'uwo mugabo kiri mu buruhukiro bw'ibitaro mu ntara ya Cibitoke mu kurindira ko haba amaziko azokorwa n'umuryango wiwe ufadikanije n'intwaro. Ni amakuru akomeye cane adushikira, bikaba uko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ko biriko biba mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Kuri ubu ibintu birateye ubwoba mu gisagara ca Bujumbura, mu nyuma z'uko wahora arongoye uwo mugambwe umutama akaba n'umushinga amateka Agathon Rwasa, kuri ubu abamushigikiye baramerewe nabi cane mu gihugu cacu c'Uburundi. Ni mu nyuma z'uko uwurongoye umugambwe wa CNL muri komine Ntahangwa akaba yanayoboka Agathon Rwasa, kuri ubu barapfunzwe mw'igendereza mu gisagara ca Bujumbura. Jean Cleophas Ntibanyiha, uwo yegereye indongozi isanzwe ya CNL yiyamirizwa Agathon Rwasa, yahagaritswe mu gihe yari ku muhani we. Ni muri quartier Gituro yo muri zone Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi ca Bujumbura. Umwe mu baryango biwe wavuganye n'umumenyeshamakuru wacu mu majambo yiwe yagize ati igipolisi caraje gisakiwe ariko nta kintu na kimwe giteye amakenga catowe mu nzu iwe. Abaryango biwe kandi babandanya bagaragaza akababaro bagira bati ntivyumvikana ukuntu abapolisi basatse inzu yiwe bagenda bajanye Cleophas mu gihe ata kintu giteye amakenga na kimwe catowe iwe. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Umwanya wa mbere
abapolisi biketse ikaye y'umuryango wa Jean Cleophas Ntibanyiha imbere y'uko babona ko vy'ukuri yatewe ku mukono n'uwuserukira intwaro abirekuriwe n'amategeko. Umunsi wa mbere wose utavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi yapfungiwe mu gasho ka zone Kamenge imbere yo kurungikwa mwigendereza. Abagenzi biwe muri politiki bavuga bati turafise amakenga ku mutekano wiwe. Abashinga amateka begereye agatorwa bagerageje kumuvugira ariko biba ivy'ubusa. Niko umwe mu banywanyi ba CNL agaragaza umubabaro. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ntaragira ico abivuze ko ni amakuru akomeye cane adushikira, bikabuka mu nyuma z'uko mu gisata c'indero hoho amakuru akomeye cane adushikira arajanye n'urubanza rw'umwigisha wo kuri lycée communale ya Kajondi yagirizwa kwica yabiteguye. Urubanza rwiwe rwashizwe mu mwiherero. Amakuru umumenyesha makuru wacu akorera mu ntara ya Bururi yayamenye kuri uyu wa mbere, mu gihe urwo rubanza rwashashe kuwa kabiri mu ntahe y'icese icariho c'umushikirizamanza yasavye uwitwa Fidele Niyukuri ko apfungwa imyaka 5 agatanga n'ihazabu y'amafaranga y'amarundi 100,000. Wakaba asanzwe ari umwigisha wo kuri lycée communale ya Kajondi muri komine ya Rutovu mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Yagirizwa n'umushikirizamanza kwica yabiteguye, akaba yakubise umunyeshuri yahavuye apfa. Urwo rubanza kandi rurindiranywe igishika mu ntahe y'icese muri sentare nkuru ya Bururi ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ababuranira umuryango w'umwana bashigikiwe n'ishirahamwe riharanira ineza y'umwana, ishirahamwe FVS rigwanya ikiza sida FVS, basavye indishi y'akababaro y'imiliyoni 500 z'amarundi. Icariho c'umushikirizamanza yemeje ko uwo mwigisha atashaka kwica uwo munyeshure. Iranzi Keve yapfuye ku w'11 Munyonyo ahitanywe n'inkoni yakubiswe n'umwigisha wiwe. Ababuranira uwo mwigisha bavuga ko barindiriye urwo rubanza rwashizwe mu mwiherero rusomwa. Ni amakuru akomeye cane adushikira, bikabuka mu nyuma z'uko mwaka kanya duhejeje kuronka inkuru ikomeye cane. Ni inkuru ijanye n'uko General Prime Niyongabo mu nyuma z'uko yari amaze igihe kitari gito yari mu gacereri, kuri ubu noneho yandikiye ikete rikomeye cane ibiro vy'inama nkenguzamateka na nshingamateka yuko baraba neza ingingo ziriko zirafatwa n'umukuru w'igihugu n'inkurikizi zizazikurikira, bagaca bagira ico bakoze na cane cane ku ngingo yo kubandanya kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, na cane cane ko ngo biboneka ko ari ugushira igihugu mu kaga. Ibintu biriko biba mu butegetsi bwa Gitega birateye ubwoba. Haribazwa ingene umukuru w'igihugu wenyene Rudenda afata ingingo yo kurungika abasirikare mu kindi gihugu atavyumvikanyeho na bamwe mu bategetsi bamwegereye, na cane cane abakomeye mu gisirikare. General Prime Niyongabo akatari gakeyi yarakunze kugaragara adahuriza n'umukuru w'igihugu kw'izo ngingo zo kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu nyuma z'uko ibintu bisubira gukomera mu buseruko bw'ico gihugu, nyene icubahiro Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yarasubiye kwandikira ikete umukuru w'igihugu c'u Burundi amusaba abandi basirikare. Igitangaje ni ingene umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye yemeye kubarungika atagiye inama na bamwe mu bategetsi bamwegereye, na cane cane abo mu gisoda. Amosozi y'abakenyezi imbere ya General Prime Niyongabo yaramuteye ikigongwe, aca arandikira inama nkenguzamateka na nshingamateka kugira zigire ico zikoze mu guhagarika izo ngingo z'umukuru w'igihugu. Ariko gushika ubu biribazwa niba umugambi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye yahorana wo gukura General Prime Niyongabo akamusubiriza Keri Nkurunziza, umuhungu asigwa n'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza utagiye gusubira kuvyuka. Ni ibintu bikomeye cane birashobora gukwega akarambaraye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma z'uko ivyo bihangange bibiri
vyoba bisubiye kuryana, ngira murazi aho vyari bigeze igihugu mu minsi yashize. Ni ibintu bikomeye cane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, bikaba uko mu nyuma z'uko no mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD hari ukutarabana ryiza na cane cane mu bategetsi bo hejuru. Birafatira ngo ku kungene umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ayobora igihugu mu gushaka kwiwe, atabanje kugisha inama umugambwe, kana bamwe bamwe mu bakomeye mw'uwo mugambwe n'abategetsi nabo ngo bari mu gihugu nk'umurimbo, ingingo zifatirwa muri ntare rushatsi abategetsi baba bazizi ko ni bakeyi, ngo hakihezwa aho umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye azashitse igihugu. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Abamenyesha amakuru bacu bagerageje kurondera bamwe bamwe mu begereye ubutegetsi kugira baronke amakuru ajanye n'izo njyane n'ivyo biriko bigirwa n'ubutegetsi. Ivyo vyose bizagenda bidushikira, tuzabibashitsako vyose ido n'ido. Mu minsi iheze twarababwiye amakuru akomeye cane ajanye n'amagara y'uwahora akomeye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ni amakuru ajanye na General de Police Alain Guillaume Bunyoni mw'ibohero rikuru rya Gitega. Twarababwiye inama z'urutavanako ziriko zigirwa na bamwe bamwe mu bakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zo gusaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kurekura ico gihangange mu nyuma z'uko yaciriwe umunyororo wo guherayo. Mwanya ku mwanya murashobora kumva itangazo rimurekura. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we ntakozwa ivyo kurekura uwo yashatse kumutembagaza ku butegetsi. Kuri ubu ngubu amakuru akomeye cane adushikira n'ayuko muri ka karwi k'aba FDLR kari kavuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugira imyimenyerezo mu gihugu c'Uburundi kugira gashobore guhushura abarwanyi b'umurwayi mu 23 nk'uko vyari vyashizwemwo amahera n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Félix Antoine Tshisekedi. Ariko kuri ubu ngo bikaba vyibonekeza ko bamwe muri ako karwi umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yabasigaranye kugira bamufashe kubandanya kwikiza bamwe bamwe mu batavuga rumwe nawe. Abo nyene ni nabo bariko baragenda ku magara ya General de Police Alain Guillaume Bunyoni. Kuri ubu ngubu umwanya ku mwanya murashobora kumva inkuru mbi turuka mw'iryo bohero kuwo wahora ari igihangange yoba yagandaguwe. Twarababwiye amakuru akomeye cane ku minsi ibiri iheze ko yahatswe kugandagurirwa mw'iryo bohero, bikaba vyaranaciye bituma yimurwa. Gushika ubu ngo abanyororo bo mw'iryo bohero ntibazi aho uwo yoba aherereye, hari n'abikeka ko yoba yarajanywe. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Umutambukanyi wiwe gushika ubu aratangaza ko ata n'umwe mu baryango biwe arekuriwe kumubona, akaba na n'ubu ahejeje kuturungikira amakuru ko ari mu nzira aja kw'ibohero rya Gitega kugira abaze amakuru yiwe. Ni amakuru akomeye cane ari ngaha mu Burundi. Ese umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye niki caba kiriko gituma afata ingingo yo kugandagura General de Police Alain Guillaume Bunyoni mu nyuma z'uko asabwa n'abadede kumurekura? Ese Bunyoni ni muntu ki? Bamwe bamwe bavuga ko Bunyoni ari umuntu akenewe cane mu butegetsi bwa Gitega na cane cane mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Abamenyesha amakuru bacu barabandanya gukurikirana ivyino nkuru, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsako vyose ido n'ido. Bikaba uko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane twababwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu twababwiye ibijanye n'uko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo naho ibintu bitoroshe. Ni mu nyuma z'uko irya nino mu makambi y'abahunze ahabera imirwano abantu bamerewe nabi cane baricwa n'inzara. Bikaba uko kandi mu nyuma z'uko imirwano yo yasubiye kubura muri ya gise ya Rwindi ibintu birakomeye cane, harumvikana urwamo rw'inkoho nini n'intoyi. Bikaba uko mu nyuma z'uko igisirikare ca Kongo FARDC cubuye ibitero ku murwi w'inyeshamba yo mu 23 ufashanya na AFC Fleuve Congo. Ibintu bikomeye cane biriko biba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu nyuma z'uko
ku munsi w'ejo havuzwe amakuru akomeye cyane kandi ateye ubwoba yuko abarwanyi ba M23 bafashe abasirikare ba SADC batari bakeyi. Kuri ubu umwanya ku mwanya murashobora kumva itangazo rya SADC ifashe ingingo ikomeye cyane kandi iteye ubwoba na cyane cyane ku butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi yo kuvana abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibyipfujwe akatari gakeyi n'umurwi w'abaroberi wa M23 nabo bafashanya, ni amakuru akomeye cyane adushikira, bikaba uko mu nyuma z'uko uwo murwi wowo ubandanya gutangaza ko intumbero yabo ari ugufata igisagara ca Goma n'ibindi bisagara. Leta ya Kongo nayo yararahira arengwa ko atamusoda n'umwe mu 23 azokandagiza ikirenge ciwe ku gataka ka Goma. Bikaba uko mu nyuma z'uko no muri Agise ya Sake naho kuri ubu ibintu bikomeye cyane. Igisoda ca leta ya Kongo FARDC kirarwana kugira kibashe kubohora amabarabara yinjira mu gisagara ca Goma, ariko ni ibintu bikomeye. Bikaba uko mu nyuma z'uko kandi abarwanyi ba SADC, Wazalendo n'abandi batandukanye bariko bikusanyiriza mu gisagara ca Goma bagira n'imyimenyerezo. Iyo myimenyerezo ikaba igamije kwatakira inyeshamba z'umurwi wa M23 icarimwe. Abaduhaye amakuru bari hirya no hino mu bice bitandukanye nko mu bice vya Kibumba, Sake, Minova n'ahandi hatandukanye, batubwiye ko hariko haba ibitero bito bito, hakabaho n'ibizwi nko gusheringa muri ico gihugu. Interime imaze kumenyekana cyane mu intambara ya M23. Biruko kandi mu nyuma z'uko abanyagihugu batuye mu gisagara ca Goma baratabaza ku bw'ikena ry'ibiribwa na cane cane ko amabarabara yinjira mu gisagara ca Goma apfunzwe kandi yakwa ikori n'abarwanyi b'umurwi w'inyeshamba yo mu 23 ku biribwa vyinjira mu gisagara ca Goma. Ni ibintu biteye ubwoba. Ese gisagara ca Goma koko kizohaca kisha mu maboko ya M23 canke se FARDC zahushura uwo murwi ukure ku gataka ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo? SADC se yoba igiye kwikura mu ntambara nk'uko biriko bivugwa? Abamenyesha amakuru bacu bari mu ivyo bice barabandanya kudukurikiranira kamwe ku kandi. Ibizagenda bidushikira tuzabibashetsa ko vyose ido nido. Eka bakengurukire inshuti banywanyi twabanye mw'aya makuru ya mbere kwiyimbonesha kure yacu kandi yanyu ya Burundi News TV. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabandisira ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogira naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Nimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.